ariko arabikora neza ariko hariho ubumenyi atararonka mbega CPG yoba asaba make umwe nkunze kubera Samson ubundi nkunda kubere Derira amenye nyene zoca ndakugirira bijya Derira yagiriye Samson yitega ahubwo Alvin yitega umusiza bereke kwisunga amatitre ahubwo bisunge ujya mu nafisi impano ya ingabirano yanje Fm turi hose yes nuko neza na neza nana twinjira ku makuru twabateguriye uyu munsi tuyahera hehe yes karavugwa canke yagiye hagaragara ni menshi ubona yuko hariya anyi numwigeme ni Estanish ho twage turavuga byinshi ku ndirimbo agirashire hanze nyuma y'igihe kitari gito atari kwa vyo tuko turabona inyuma y'igihe kitari gito atari karigaragaza mu muziki bega hari habaye ariko urabona yuko yari mu bikogwa ubona yuko yashize hanze indirimbo imaze imisi 2 gusa yise banyoye ubona ko ari indirimbo ijanye no kuryoherwa muri rusangi ubona yuko baza baramenya vibe tuba tugezemwo abari zo gutamba ari zo kuryoherwa Estanish arabwira ati banyoye yes akubwira banyoye ni indirimbo imaze imisi 2 ariko harakantu David twaromartse ikije ku rubuga rwa YouTube ni indirimbo ikije ku rubuga rwa YouTube bivanye n'ivyo twari ko turavuga ubuheze ni indirimbo yamaze umwanya utari muto abantu bataramenye ko yashitse ku rubuga rwa YouTube ifise amaviews make mu masanga ifise amaviews 59 uko masaha 3 ukabona neza yuko ati wapi kabisa sinzi vyabaye ariko gushika uyu munsi urabona yuko abantu bamaze kwimenya indirimbo ikiraduga indirimbo ikiraduga mu misi 2 igeze ku bantu ibihumbi 19 n'abantu 325 biyongera ku ivyo bihumbi 19 bamaze kuyiraba no kuvuga abantu ibihumbi 19 na 325 indirimbo banyoye ya Estanish ari wenyene kandi akaba ari na official video ubona neza yuko Estanish ariko arashaka kugaruka muri industry Estanish sinzi uko kubwo yavuga ngo ariko arashaka kugaruka muri industry ariko twe niko turabona bivanye n'ibikorwa ingene abari karabihereza abantu ko twarabonye neza ko haheze umwaka atagikorwa gishasha duhaye ariko imbere y'uko umwaka wa Estanish yigeze kuba ari mu gihugu ca Kenya nkuko twagiye turabivuga urazi kiya gihe kiduma sona ni indirimbo umbamwo mu nyuma n'ubu rero twe twamubonye ariyo rero mu kugaruka acazana indirimbo banyoye indirimbo nyene yaje bidatandukanye cyane n'ingene twari ko turayivuga ubona ari indirimbo yo kunwa ugwagwa hariya sinzi yuko gwari ugwagwa cyangwa isongo ugwagwa n'isongo ariko ubona ari neza yuko haciye n'umunsi umwe gusa ari kumwe na Kibido hariya Kidumu muri radio y'abafaransa RFI hagera hariya muri Kenya iyo ofisi y'icicaro bari koreye ikiganiro ni naho Estanish yavugiye ko agiye Kidumu Kibido agiye gufashanya na Estanish kugira ngo ko bararavye basanga ibintu ngo vyo kuririmba igiswahili cyane ni kibazo ku baririmbyi b'abarundi atari kubera ko batakizi ahubwo ari uburyo bwo gushaka kwitaho cyane kubanza gukuza ururimi rwabo ati rero nimiburi uri Estanish ngira ndamufashe kugira ngo yinjire yinjire muri uko kuririmba igiswahili maze ashobore kugera ku ntambwe irenze ubona neza yuko ukuboko kwa Kidumu kuri mu bikorwa byinshi na vya Estanish ni Kidumu yatumye nyene nko turiko turabivuga tumenya Estanish kandi ubona yuko ni wa muntu yamutumye tumumenya kandi ubona ko ni isaha
n'isaha acafise ico kamufasha ubona yuko mu miseze ngo tuko turavuga Estanish tekaboneka mu muziki Kidum yaragize akantu avuga ati umwana wanje ari yaragize akantu kaka reaction avuga ati yagiye he ubona yuko Estanish yagumye yumvira impanuro canke kungene yo kwitwara mu muziki ubona yuko Kidum yamugumye hafi yamusupporting amuvuga ati kora ntucike intege ntucike intege ni ibintu vyiza cyane kubona legend mukuru muri industry yacu ashobora kugushigikira biratanga n'icizere kuri babandi bari inyuma yego baravuga ati ko biri kose ibikorwa vyacu birabonwa n'abakuru bacu kurabona ufashe nk'umuririmbyi ukamushigikira mu bikorwa vyiwe vyinshi bigiye bitandukanye hari kuremamwo icizere kiba kiriko kiragaragara haba kuwo uri kurafasha n'abari inyuma yiwe yego yes nuko neza na neza banyoye ku itariki 22 z'ukwa gatandatu no kuvuga yuko kuwa kangahe hari anya kuwa gatandatu kuwa gatandatu ibiragiye ku rubuga rwa YouTube neza na neza imaze gukundwa n'abantu 3,000 abantu 3,000 nibo bamaze gukunda indirimbo ya Estanish abamaze kuyiraba 19,325 abamaze kugira ico bayivuze ko muri bwa buryo bwa comment ibihumbi ati bihumbi ibihumbi amajana ngahe narimvuze ibihumbi oya n'abantu 241 musanzwe tukiri ngaha nyene basaba basanzwe basi Estanish icambere twavuga nuko abantu bosubira bakaje kuri YouTube bakamudugiriza ibiharuro nyene bikaboneka yuko indirimbo bayitayeho bakagira ico bayivuze ko inyuma y'irigaruka bayibonye gute bamubwire hariya muri commentaire ati bimeze ukuntu nimba ari sawa nta kibazo ikibazo ahubwo nuko sigaye mbona ama commentaire yo kuri YouTube yose aza kugira ngo ni sawa bazabwira ati ni sawa ariko sivyo umuntu aragushimishije arana atakoze warushaka ko akora babwize kuri uye ngomba kabisa ngo waduturiye ngo ni fire ngo ni moto tugarutse ku muntu yayikoze audio ni CPG baramuzi bakunda no kumva kajya ka CPG kuva Ingozi ni CPG ni producer wacu mu Burundi asanzwe akora n'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ariko kuba producer amaze kwegera hari mu producer negereye ndamwumvisha ibikorwa vya CPG arangira ati n'umwana mwiza ariko arabikora ariko hari ataragera hari ubumenyi atararonka amaze kumbwira ico kintu ndavuga ati none ino ndirimbo banyoye ya Estanish ko yakozwe na CPG kandi ku mu producer negereye yari mu producer akomeye mu gihugu cacu namwumvishije ndamubwira ati umva gute CPG ariko abikora gute ambwira ati ariko arabikora neza ariko hariho ubumenyi atararonka hariho touch aracakeneye kwiga eske ni touch canke ni ibikoresho ikibazo ahubwo je cingaruka kiri gihagaze ngaho nyene David navuga ati none nimba CPG hariho ubumenyi atararonka agakorana na Estanish mbega CPG yoba asaba make kubera yuko nimba hari ubumenyi utararonka bisigura yuko uwaja gutumbera hari ahantu yaciye baramuzimba avuga ati reka ngende kuri wa wundi akorera makenya asinibaza se ego navyo birashoboka ariko akenshi mwe ni ibi bintu biba vyabaye uko Estanish n'umuririmbyi azwi abaririmbyi benshi baba bageze ku rugero rwa Estanish umuntu ashobora kugenda muri studio kanaka agakora indirimbo ivyo bintu vy'amahera bitabanje kuza imbere bigashoboka bitabanje kuja imbere mugabo ahubwo uyo mu producteur agira yimukorera karabati iyo sohoka kwa gusa je nanje yomfasha iki yego ako kantu ka CPG gace mu ndirimbo ya Estanish kubwanje je komfasha iki ico kibazo ari ndaciyumvira
umuproducer urumva Estanish nawe akavuga ati eske nanje iyi logo yiwe niyajamwo iramanura canke iranduza ko biri kose Estanish ntakiri muri babandi bavuga ngo uri nakorana n'uyu ngo ndazi ngo sinzi ingene bisa kugenda uko biri kose hari n'igihe usanga ari n'ubufasha kana kaba yifuza kumuha ati ndawukore ndagufashe ufatisha igisagara n'icoroshe nta minsi myinshi irahera amanutse muri iyo way hagashobora kubaho ico kintu vyumvikana yuko hari n'ubufasha bwagiye hagati yabo bavuga ati ndagufasha kukugerekeza kino gikorwa cawe kure nariko narifatiye kuri ivyo bavuze ati vy'amahera make yowe yararishe canke menshi yowe yarabuze ati iyindi nzira ishobora gushoboka niyo yes nuko neza na neza tubumvisha banyoye ya Estanish yakozwe na CPG hariya anya tugaruka tubandanya tuyivuga ko vyinshi bigiye bitandukanye mumaze kuyumva banyoye ya Estanish mu kiganiro ingabirano yanje kuri 91 n'ibice bine karimbo kameze neza cane ni muri wa mugambi wo gukunda ivy'iwacu yes niko ukagenda ukayumviriza ukagira icyo bivuze ko niko yemese nuko turashabandanya tubabwira amakuru menshi agiye atandukanye ivyakoretse muri weekend neza ku ndirimbo nyinshi zagiye zirasohoka muri weekend Davi yes tuva hariya anya kwa Estanish tuja kwande tuja no papa no muririmbyi asanzwe akora amakaraoke asanzwe kandi azwi mu gisagara ca Bujumbura mu ndirimbo zitandukanye canke n'ahandi yitwa Andy Mwag nyuma yo akora amakaraoke akaba ari no muri Kuza Music biboneka yuko yaje abandanya akonfirma ko career solo ategerezwa kuyijamo kandi abantu bakavyumva akabinjira no mu mitima guca asohora indirimbo yitwa Tonight. Yes, Tonight neza na neza kuwa gatanu niho yayigirira launch kuyishira ahabona neza na neza niho yashobora kuyishira ahabona ni Andre Ndabaneze hariya anya kuvuka mu mwaka wa 90 acushira ko rimwe hamwe n'icenda imbere apana rimwe n'indwi yes ni Andy Mwag nyene Kuza Music wana neza yuko yipanze cyane gose warakoze projet wa finance hanyuma kigwa uburyo bw'amasengesho uburyo bw'amasengesho navyo biharire Gadavi muri business amasengesho ntakora muri business biragoye ego amasengesho arakora ariko wishinze amasengesho benshi birangira bahomvye n'amasengesho bijanye n'amafaranga ariko muri n'amafaranga muri business n'amasengesho ajanye n'amafaranga cyangwa amafaranga arashobora kubikora amasengesho adahari oya amasengesho amafaranga ya wundi business yawe ntiwayikora amasengesho atarimo amafaranga arimo bigaca buryo wundi umuntu yapfuye kuwa gatandatu hari amasengesho yotuma apfa kuwa Mungu amasengesho yotuma apfa kuwa Mungu icyo kintu n'Imana yocishu kuwa gatanu kandi yayo masengesho nibaza yuko Imana yashobora kuongera umunsi kuko turonka intahe tukabona nk'abantu bavuye muri koma abantu bavuye ku kantu kanyu mukavuga ati aha hantu byagenze gute tugubana tukamubaza tuvuga ati kabisa yari yapfuye mugambure yuko ya Mana ryasengesho giwe riyumvise ugasanga napfuye sijani intege nke zacu tubona mengagira apfe mu bw'Imana hariya yoyo ibiti nani navuze ivyo tubona twe ariko je ndagaruka kuri iki kintu nana business irimo amahera akwiye ata amasengesho arimo iratera imbere urayitangura kuko kuyitangura ni kimwe no gutera imbere ni kindi irashobora gutangura ata amasengesho arimo
harimo amahera akwiye nimba ari yego business gutangura ata masengesho rimwe harimo amafaranga akwiye irashobora gutangura rero kimwe gutera imbere n'ikindi ntishobora gutera imbere arite yayo ntishobora gutera imbere ata masengesho arimo gutera imbere ashobora gutera imbere irashobora gutera imbere cyane gose ariko iyo bizoherera hazoba habi ngiye ata masengesho arimo nico gituma ndabajije kijya kibazo kugira nshobore kwishura finalité yayo ico bisigura yuko izoba mbi yego oya urumva David yabajije ati ariho amasengesho yosenga umuntu yari gupfa samedi agapfa dimanche kuri twebwe abantu tushobora kubona yuko yapfuye no munsi ari muri koma vyaheze tubona yuko kaciye ariko kubw'Imana ugasanga aravuyeyo uko biri kose ugiye ngaho ugasenga neza ati nsenge jewe mbone mu Burundi sigari je wa mbere mutunzi ngabo iyo project yo kugira uronke kuza music atari uri kurakora bishoboka ntigikunda bisaba ko shira mu ko urasenga kandi ushema amafaranga yashiramo ngabo senga ikibazo acaza gusenga dusenga tucusenga gute gusenga no gusenga nyene gusenga birafise formule nta formule bifise oya ko Yesu none yavuze ati dusenge nimwasenga musenge gutya formule bifise kubera yuko usengera business yiwe ni nkuko usengera ivyo vyose uwo buri kurakora reka tugaruke kwa Mwage neza ku munsi wa gatanu ni Andi Mwage CEO wa Kuza Music Studio Production akaba ari na label ni Andi Mwage yakoze vyinshi bigiye bitandukanye aho bagiye baramubona Côte d'Ivoire hari za Goma neza muri music festival in Africa iyo bise Femua nuko neza na neza ku munsi wa gatanu arashize hanze indirimbo yiwe Tonight indirimbo numva ndaryohewe cyane akarimbo kameze neza cyane kandi nyine wumva yuko uwo muntu arakora karaoke karirimbo nyene ko gusohora vendredi ko gusohora weekend apana ko kari gusohoka lundi oya yes neza na neza inyuma y'amezi 3 ariko ni na Big Zo bakubwira ati doro jamais timana yanje nisinzira jamais nibikunda neza na neza inyuma y'amezi 3 kuwa gatanu indirimbo Tonight iragiye hanze abantu barayibonye baragize feedback indirimbo irabashitse ku mitima indirimbo bamwe mu kuyumviriza tuyisubiramwo ijoro n'umutaga vyabaye ibicika yes nuko neza na neza tuyumviriza tugaruka tubandanya tubivuga ko vyinshi mu kiganiro Ingabirano Yanje kuri 91 n'ibice 4 radio IREBE Fm ya radio yumvirizwa n'andi maradiyo neza na neza Tonight neza na neza ubona yuko karembo kameze neza indirimbo wahejeje kumviriza iyo twari yarivuyemo gacukira nuko hariho ukuntu nyine kuvyerekeye uburemere ikindi naco ni kuvyerekeye video aho batojera ko ngo official video watinduka ngo asha ngo yo bari visualiza cyane sinibaze yuko bivuga ucubona ni indirimbo ifise amashusho meza ifise umudiho ugejewe muri ntuze sinari nemeye cyane muri doro jamais aho ati hamwe yobandanya nkuko amenga ntazinjira neza nyene nkuko bitigeze umugabo kuri Tonight Tonight sinibaza ko wopfa kuronka vyinshi woyivuga ko gati vyinshi woyivuga ko nivyo kuba ati indirimbo iraryoshe indirimbo ubona neza yuko yakorewe ahantu habiri hatandukanye ijamo abantu nk'ibihumbi nk'amajana 4 ni za filime hariya haragiyemo uwa makeup haragiyemo coordinator haragiyemo photographer haragiyemo abatamvyi haragiyemo band
haragiyemo studio yayikoze, haragiyemo producer, mix and mastering, harimo director, wanditse script, wanditse ama lyrics, wagize bass guitar, wagize guitar solo, wa sponsorije umuvixen nakagwi k'abantu kagiye hariya karakora indirimbo tonight nako kagwi ntikakoze ibintu bibi aho gusa nyene kugira uburo umuririmbyi ngaho wegeranye abantu bose ariko kiretse ibyo maze kubona byo aba bantu baba basanzwe bahari ntibabandika ntibabamention abundi abantu basanzwe bahari. Ikindi naco burya ku mention abantu mwakoranye n'ivyiza ariko vyiza cyane, ariko none waje nkaba nakurisha uco ushaka ndakumenya urashobora gukora ivyiza nkari umuntu agize make up gasanga hari nk'undi muntu amukeneye kashira abayandirimbo nakurishe yego cyo nanganda gukora promotion none barabivugana ivuganye muga pana kuvuga ngo nuko gusa ngo wankoreye make up nakurishe ngo cyo nanganda kwandika oya nani icyo kintu naco no kwemera icyo kintu naco no kwemera nakorihe hamucuza mu gikorwa canje ahubwo turadiringa nababwira ati wewe nimba nari kukuriha kuri make up 500,000 cyenda kuriha 300,000 hama nzo kumashoninga mu ya promotion natari ni 50-50 kigisagara ni umuji so twere yes indirimbo iriko abantu barenga 30 ku minota 3 yonyene n'amasegonda iki kibari kugira ngo abakunzi b'umuziki canke abantu batazi umuziki ngena ari imvune bakumvishe bakumvishe ingene umuziki uvuna bakumvishwe nyene umuziki uvuna gufatanya abantu barenga 200 kugira mukore iminota 3 yonyene. Nuze ni umushikiranganje yari Jean-Jacques Nyenimigabo we yigeze kuja gutembera muri aha kwa Amir muri MA araraba abaririmbyi arahamara umwanya ariko araraba abaririmbyi ingene binjiza amajwi ati kumbe vya bintu by'iminota 3 ni ibintu biza bikamara umwanya uyu wose nzi uko ari ibintu nyene bijana n'iminota atahamwe ati ndatahuye vya bindi muhora muvuga ko muvunika vya bindi muhora muvuga yuko harimo imvune nyinshi tubunda bitahuye bisaba yuko hari ikintu kabisa cyo gukogwa kugira ngo yes n'ubundi kubera yuko ibiba vyihishije inyuma y'ivyo tubona nivyo biba bikomeye cyane nivyo bikomeye ubundi nibaza yuko nk'ama studio abo amasterland canke bande ari bakwiye kuza baratunganya nkuko ayandi mashiramo yose bitunganya ugatunganya nka semaine ya porte ouverte ati kuri umuntu yipfuza kumenya kugira ngo indirimbo isohoke biba vyagenze gute muri indwi twatunganije ibintu kanaka woronka kanya nimba ama invitation bakayatanga kugira ngo nimiburi uno munsi ni haza abantu aba mu mwaka uzazoza abantu bamuga hazogera igihe gice kinini c'abantu bashobora gutahura ati mbega umuziki imvune zawo ziri munize hari abantu benshi batabitahura nivyo hari abantu benshi batabitahura urabona naho ugenda gukorera hajya muri centre ville kabara gasete kamwe wakorera kuri video ho biragoye ngo bagira porte verte kuri video kiresa ari ya video uza gukorera hariya muri salle kwa naho nyene vyokunda ukabona ati kuva 2:00 gushika izindi 2:00 muracayi niho babona ingene bubaka babone bagawati kumbe vya bintu niyaza ko navyo harabaye ibintu nk'ivyo vyo gutahuza abantu ingene umuziki ukogwa abantu botahura canke hakaba sinzi yuko bankamantuze ya televize mga televiziyo naho ntibiza gufata wa mwanya n'ubundi basi akaba ikintu cerekana ibiri inyuma
y'amashusho tuba turiko turabona amari minota 3 inyuma y'iyo minota utahishikiye ubona ingene ariko avuga ngo ni demi-ton ngo hariya mu orgame contre tango yinjiyemo clip yo ugasanga bayishutinze iminsi 3 yaza yuko ico kintu c'ama porte verte ku bantu bitahura bo bitunganya kugira ngo nimiburi buri bafasha abantu gutahuka ari gihe tuguma tuvuga ngo urumva ngo ntimutahura ingufu zacu turabizi ivyo bintu none mwe mukora ingene bimeze nko kubona uri kurana 33 ml z'ikinyobwa kanaka ntituzi ingene vyagenze kugira ngo ivyo bintu bikwire yes nuko neza na neza tonight iba iragiye hanze ku rubuga rwa YouTube rwa Andimwag indirimbo ubona neza yuko imaze kurabwa n'abantu 217 n'amajana 49 igakundwa n'abantu 313 amaviews ni incuro imaze kurabwa incuro 217 n'amajana 449 kuva ku itariki ya 21 z'uku kwezi ni kuvuga inyuma y'iminsi 3 ibintu bikundwa abantu 313 iki kintu nibaza ko ubwacu nta ngorane giteye kiza gutera ingorane iyo hageze ko nyeneco atacemera yuko cabaye uko Roma ko nyene biragoye ingene wo bitahuza ama commentaire hariya 89 twaravye tuca turigira rero twararavye ntitwafyonda ko twagikunze ntitwaja hariya gushira ko ya Gmail Davi amatubwira amacha turirukanga asinibaza abarabayemwo kubosta gusa gushika uyu mwanya nta kibazo kirimo ngabo nyene uburyo bwo kugira ngo kuko nibaza ko uravye ingene iyo boost ntaba yatagatinze abarundi oya hayo target kanaka ngaha afise kuko unaravye n'indirimbo irimo imitahe myinshi David indirimbo yakozwe na director John Elart producer aba Joel mix and mastering Gigabit kuvuga yo muri studio yakorewe muri Kuza Music indirimbo ikaba yanditswe na Andimwag nyene n'indirimbo hamwe na El Malakai baramuzi nimwe niwao na Pechi Binesha neza cyane abona ni rero nivyo niko ndavuga kuri ivyo tuzomutumira ngaha anaza tuzomutumira atubwire byinshi bigiye bitandukanye kuri ino ndirimbo tonight yes ni indirimbo tonight neza neza ushobora kuja ku rubuga rwa YouTube rwa Andimwag ukayiraba ukanayisangiza n'abandi ukanagenda unagize n'ico yivuze ko muri buriya buryo bwa comment nuko neza na neza nana tubandana n'amakuru twabateguriye uyu munsi tubafitiye amakuru menshi agiye atandukanye ntituranagira no hagati niyatsara amakuru ni menshi cyane ariko reka tubandanize hariya muri Lavash Entertainment hariya ku mwigeme ariko arabikora neza twavuze ku munsi wa kane turabigaruka ko Nitasha Oda ubona yuko aje ari kumwe na Alvin Smith ubwiwiwe babwira ati Derira ni indirimbo imaze amasane gusa kuri YouTube channel ya Tasha Oda ariko ubona yuko nakarembo gasukuye nakarembo kakiriwe neza muri rusange akarembo kameze neza gafise n'amasana amaryoshe Tasha Oda Old Man amezi 3 araheze igiye hanze naho aje avuga Delila Adresse ni indirimbo ubona yuko irikirana mongereza aba subscribers ko yasohotse iri mu 3000 yarafise aba subscribers 3000 namugura abona bwageze muri 4 ni 4 n'amajana 6 abantu bamaze gufyonda kakandi ka subscribe kuri YouTube nanabibutsa mugende ugafyonda no kuri IREBE Media na cyane hari abantu batubwira ati mbiga ibiganiro byanyu turashaka ko tubikurikirana aho mu bistoka tukazoza kubiraba mu nyuma hariho YouTube channel y'iradio IREBE Fm yitwa IREBE Media gendo biraba hariko ibiganiro vyinshi biryoshe ushobora gukurikirana nuko neza na neza Tasha Oda
ari kumwe na Alvin Smith bakubwira Delila indirimbo haciye amasaha 4 igiye hanze ni kuvuga ubu tugeze ku isaha 12:09 gukuramo amasaha 4 David yimbonera abara amasaha ngahe saa 8 ni kuvuga saa 8 yagiye ku rubuga rwa YouTube yo kuryoherwa ni indirimbo nziza ku mashusho ameze neza cyane ni Alvin Smith nyene hari yaba yaberewe muzingi nabegwa ariko gusa kuri iyi ndirimbo hari akantu unciye niyoka gute bafatiye kuri histoire ya Samson na Delila kandi tuzi muri Bible ngene iyo histoire yagenze mugabo bakayivuga mu buryo bwo kugira umwe nzo kubera Samson undi nkunda kubere Delila amenye nyene zoca ndakugirira bijya Delila yagiriye Samson yitega ahubwo Alvin yitega umusiza ahubwo nibaza yuko David bashatse kuvuga ntibavuze bijya vyahavuye riba ahubwo bashatse kuvuga rwa rukundo Samson na Delila bari bafitaniye ariko contre uyibuke yuko muri Bible Delila babaye mu force niyamwotanze kubera ko kubera yuko abafilistiya bambwiye ati nutabikora nawe umuryango wawe turawica wose yavuga ati iwa umuryango bimaze kuja ku muryango genda ndakoze barana ariko urumva finalite yabaye kumutanga nawe yabuze uko agira ukwakora ukugira iyo yemera akamwitsangira agapfa niho yobaye ari Delila rero nyawe niyo yari kuba ari Jacques na Rose kaba birangiye kubisa umushatsi hariya sinzi impamvu bafatiye kuri iyo histoire uko biri kose je nibaza yuko bafashe kajya kantu urujya rukundo rwari ruhari David oya kwa Samson ne Delila kuva ko ntango ntiyarazimisha agiyeko oya misyo yagiye ko umugabo wa Filistia yamubwiye ati yes utaduhaye baramutumye ariko Samson na Delila bari bakundanye neza Delila yarasanzwe yigurisha abasoma Bibiliya baze kutwakira neza yigurisha oya mvugo y'ikirundi yiyubasha yego ibintu biraduteye yarasanzwe yigurisha hanyuma bati tuwanye ingenere kwizungereza urumukobwa neza turabona yuko nyene wogera hariya nawe kubera nawe akamwegera nawe ari umuntu bikagira nawe ingene bigenza urumva iyo histoire kumira twikore hariya abazi Bibiliya neza ko buhinga ngurukana umenye hari ico bibona neza abazi Bibiliya neza baze kutwandikira mu buryo bwa message atubwira ati burya histoire ya Delila na Samson imeze ukunuku ariko abakunda umuziki ndundi namwe mugume muri abakaririmbo Delila katasha Oda umukobwa ari muri Lavash Entertainment ni Lavash Entertainment ni label ya Alvin Smith irimo abaririmbyi bagiye batandukanye hariho n'undi yitwa umuhungu none narimo Natasha aho ubona neza yuko ariko arashigikira impano neza abana bakiri batonya avuga ati namwe ni murabe ukungene vyogenda yes nuko Delila imaze amasaha 8 nako amasaha ni murantunga ku rubuga rwa YouTube urubuga rwa Tasha Oda imaze kurabwa n'abantu 9,821 igakundwa n'abantu 2,200 birajanye byo biharuro birajanye neza cyane akaba comment na statistique twe mu kiganiro ingabirano yanje tubikubita fact tubikubita statistique tugaca tugakubita na analyse tugaca tugakubita na conclusion yes kuba maze kugira ico bayivuze ko muri bwa buryo bwa comment na 241
ubona neza yuko ibiharuro bimeze neza aho rero umwana yayitereshaje akayikura kuri YouTube yamaze kuyigeza kuri Facebook arageze mu bihumbi 40 asha wewe wageze kure hari unya haiso bisitwa za trending so ageze barajyanye ku muziki burya bijya bintu si vyiza bajya abantu urumva uryamika kandi urumva impamvu nabo nyine barasomye isoko ariko bijya bintu si vyiza bijya bintu si vyiza si vyiza twarabivuze guhera kera nta kirahinduka gushika uyu munsi umuntu nyine abaraho nyira batije ku nyungu zanje nizo page sinzi yuko hari nico ayo maviews bacho bazikuramo nyine n'ibintu bonona gusa byo konona yes ko ariko nivyo kureka kubera yuko si vyiza biragabanya ariko kandi ndagaruka nimba tubona yuko bonona kubera iki tuja kuzirabayo hariya bishobora kuyigwa ko wamaze kuyiraba ngaha ushobora kuyigwa ko wamaze kuyiraba kuri muri nta bindi bihari vyo kuraba biriko vyashikiye ku gacurengano kigira ukarengana ukigira kubera yuko ukunda umuziki ndundi bica oya ukunda kubera ko ukunda umuziki ndundi niyo mpamvu wisanga wayiravye wayiravye ngaha kuri YouTube kubera gwa rukundo ukunda umuziki ndundi uza gusanga ntuyiraba ngo kubera yuko ushaka guteza imbere uwo muntu oya ahubwo biraba kubera ko gwa rukundo ukunda umuziki ndundi ikibabaje rero nigeze kubona umuririmbyi yagize screenshot urabona ko hari ukuntu Prince baguma bayiraba cyane kuri Facebook atinda bakakwereka ngo populaire en son moment acagira screenshot y'indirimbo yiwe ingo iri populaire en son moment agaca no gupublier nikosa kubganje nikosa kubgawe nikosa kuba kubganje nikosa kuko sinumva ingene kuko si iyo bari we yashyize kuri Facebook kuri page yiwe iyo bari we yashyize kuri page yiwe mugabo ni babandi nyine baza kuzitora kuri YouTube bagaca bazicana kuri Facebook nawe kubera ko baguma bayirondera ugaca wumva yuko ico kintu gihimbara cyane tuba turi muri business by'ukuri nyine habari mu gatosi yes neza mubandanye mukaraba kano kayimbuka David Katasha odari kumwe na Alvin Smith n'abasangiza nabandi neza na tubandana n'amakuru twabateguriye uyu munsi yes duvariyanye muri Ravash Entertainment hariyanye ku mugeme Tasha Oda abya derira ari tusimbira hariya ku misore ishika kuri ngaye hariya anye ni DJ Lewis ni DJ Fulbright ni Young Spirit ndetse na Troyzon na Rap Boy hamwe na Akiri ahantu tunahateba bakubwira ati bakubwira Mambat Mambat kwanza niki iyi titre rero sasa ni indirimbo shasha igira isohoke ari indirimbo ihuriyemo aba bahungu n'aba bagabo abahungu batandatu indirimbo yitwa Mambat subiramwe barimo DJ Lewis, DJ Fulbright, Young Spirit, Rap Boy and Troyzon hamwe na Akiri Kiriku ahantu tuhaguma ahantu Davi iyi ndirimbo Mambat igira isohoke ni featuring kuvuga ihurije hamwe abaririmbyi DJ Lewis ahurije hamwe abaririmbyi batandukanye Davi iyi ndirimbo ubona yuko ihuye na vya bintu nababwira birahuye cyane ati ibihe hari umuntu ashoboye kuba atatwumvise kirenge avuga ati ivyo bintu bababwiye ni ibihe narababwiye ati izi ndirimbo zihuza abaririmbyi benshi haba ama remix canke indirimbo yaba ari original muga ikabirimo abaririmbyi benshi hariho amazina atigera aburamo aguma agaruka abuze naho 80% y'ayo mazina aba arimo kuvuga si kenshi uzobasanga mwari bose ariko ntihazoburamwo na batatu baba bari mu ndirimbo ubundi ico nico kurumva izi ndirimbo aba ari indirimbo za vibe
rero mva wa muntu akoririmba ka R&B kagenda uke hariya ntiwocuza kumushiramo ngo bikunde uri ngaha abaye naho yo bari gospel go cushiramo nka Victoria Sim cyogenda neza mugabo kubera ko abarizi indirimbo swati ziri mu maraga swati arama dancehall canke kenshi zindirimbo uzosanga aramaraga canke ama dancehall canke afrobeat rimwe na rimwe rero ko baca bashiramo abo bantu kuko abo nabo bashiramo bafise ivyo nabo babanje kwiyubakira hanyuma bakabona ati uyu rero tumwongeyemo vyogenda neza DJ Lewis mu ndirimbo zose maze gukora uzosanga bigenza nkuko igiti cyamara ico mugabo ko ari indirimbo yakoranye nande hari indirimbo ari kumwe na Big Fizzo indirimbo ari kumwe na Double J na Kiriku hari indirimbo nawe bamusizemo ya Crack urabona speed remix babampiri urabona ni babampiri urabona rero ukuntu aciye agaruka ubundi abantu baba DJ nyene bategezwe gukora nkuko yes ni DJ Lewis afise indirimbo imaze umwaka ari kumwe na Trayson na Rap Boy abanyine bagarutse muri Mambata yitwa Koma ni DJ Lewis ari kumwe na Big Fizzo akubwira fata ni DJ Lewis ari kumwe na Double J akubwira ati ndakwemeza neza na neza ni DJ Lewis ubona neza ibikorwa vyiwe ni vyinshi bigiye bitandukanye tugaruke kuri DJ Feedbite now DJ Feedbite we n'ibindi bintu kuri za okay zijya nyene n'utuzosanga rero zijya kandi yaza yuko DJ Feedbite utari bomutanguse ni yaza kaca kubwira ati DJ Feedbite ahubwo aza arinjira namwe okay numva DJ Feedbite twaramubonye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zaba hit song ariko kandi ni bya bindi nyene twasubira tukavuga tuti mwene izi ndirimbo zirafasha kuzibira zirafasha kuguma twubaka zirafasha kuko abanimi buri mu DJ wewe abavuga ati tufatanije n'umuproducer aje uko ndavyumva nkaca mpura n'umuproducer nabaza kuvyumva uko ndavyumva turaza gukora ca kintu vya bindi vy'ama BPM n'ibiki bavuga vyose bitaba bikwiriye ati nze kubikwiza ku buryo abantu bazoba ariko ba vibing hari azoba ari kara DJ cyangwa ari wese azoba ari karayumviriza yumva yuko ari ndimbi kwije ibintu vyose rero kuri Mambata hariya Mambata bisigura ngo ni kwa kundi umwana yambare kamba mbiri anyuranije iyo ari kwambara mu kubamfu akayambara mu kujyo ariko azaye jaho ndafise ikibazo kandi nshaka gutahura hari je muvuze ati ya mazina nyene akunda kugaruka yagarutse muri Mambata ikibazo mfise ntikira handi mbega ayo mazina kugira garuke no kuvuga ko ariyo bashoboye cyane ayo mazina kugira garuke baraba statistique y'indirimbo aya mazina maze gukora d'accord ibiharuro ariko izo ziri kwizo ndirimbo hama bakabagarukana bakababwira ati ingo dukore iyindi ndirimbo bisigura yuko bajya abandi tutashobora kubonamo bajya abandi tudashobora kubona muri izo remix canke izo ndirimbo zihuriyemo abarimvyi bagiye batandukanye ntavyo bashoboye cyane gushobora barashoboye ariko kwizegwa n'ikindi kintu nana kwizegwa babagejeje bariko batobishobora kasi tegeko kubageza si tegeko mugabo ndikuvuga ko ico kintu niko muvuga mengo ya mazina aguma garuka turabona DJ Feedbite yaje Kiriku araje Trayson Rap Boy baragarutse katmanze kubona mu ndimo nyinshi z'ama remix ndetse n'izindi zigiye zitandukanye ikibazo mfise mbega ko gutuma tubona ayo mazina kuko nta bandi bashoboye kubikora uko babikora urazi kuko nico kintu no cishura no cafata nkavuga ati aba bantu tutabona nabo nyene bo kwiorganiza bavuga ati kubera yuko ngahana na biragoye yuko jewe narabonye umuntu ashoboye mu ndirimbo ya naka canke niyo twakoranye bizongora kumwirengagiza mbega barabushoye mu ndimbo kanaka canke barabushoye muri kote zose urashobora gushobora baraba mu ndirimbo baraba dabora indirimbo ukunye nimeze bakaraba ati ino ndirimbo ni yagute ni vibe
okay nimba ari ya vibe abantu twizera bari aratete mu ndirimbo zo gutanga vibe mw'iki gihugu cacu ni bande abatanga vibe nabo tubona rero nababa ndi nakubwira utari kurabona ngaha muntu uzeye mu ndirimbo ya ndirimbo ngo twese turi bamwe twese rimwe dusangira ya ndirimbo hari abantu toyishiramo ya ndirimbo hari abantu toyishiramo kandi hari abantu bari mu iyo ndirimbo ariko twabonyemo B-face hari yanyu nirenda kubwira gute rero uvuga yuko hari abatose bakwifira iyo ndirimbo ari yo kuryohera kandi bafite indirimbo zawo dusanzwe tuzi yuko ari za vibe mbwa none akarorero D1 bafite indirimbo yakoranye na Batroizo na Rap Boy nyene nayo indirimbo ya vibe gute D1 turamona muri remix nimwe gute turamona mu ndirimbo ya vibe nimwe ari kumwe n'abandi baririmbyi nukuvuga ko adashoboye cyane rero kiretse na D1 izi ndirimbo n'aba abahungu ba Love Music batanguye kuzisamwo vuba nibaza ko bahereye kuri ya Crack Fernando niwe yaje mu ijya ndirimbo ya ntuze ya risk sasa rero je nibaza yuko kenshi mwene izi ndirimbo uzosanga zivuye kwico kintu bwa mbere yavuze asayera kuba bakumenyereye mu ivyo bintu ko nawe muri raga hari ibintu kanaka isaba atari gupfa kwinjira muko nyene hari ntibisaba guhibongoza cyane raga ntiyosaba guhibongoza birasaba ca kintu cyo kuba ufise canke woshobora canke wo sinzi canke bona rihindura mugabo rikaza vyumvikana uko yajwi rigize komeye cyane gose hanyuma rero hakabamwo na kwa kundi mbege iyo ndirimbo yavutse gute ariko je ureze ikintu nomwishurana na ngaha nana tugerageje kuraba uvuze ati ngo kubera iki bo batabashiramo urumva ndaguha akarorero aha mu gihugu cacu cyo mu Burundi umu MC ntazwi yego ukico organize igiteramo yego uramuzi none gute jewe noreka kumuhamagara kubera ko mbona umenga wowe urafise tala yo kuririmba mvuga ati ngo reka ndakugerageze mbona ahantu ushobora kumuhamagara agashiraho vibe mw'ico kintu canje ikibazo aho kiri ego uwo yaragiye kuri plateau twaramubonye bisigura ko atawundi mu MC ahari barahari rero ugico kintu tukwiye kugwanira kiri ego no mu MC turamuzi twumvise MC twumva ujya nyene mbega birakwiriye ko aguma ari wenyene nta ukwiye kuza nawe bagakompeta tukavuga ati hatabonetse uyu haboneka uyu ubundi mu bintu nk'ivyo haraba competition ubundi mu bintu bya ringi cyangwa mu ndirimbo zo kuryoherwa ntitwokwama tubona muri ayo mazina ahubwo ikiba gihari solution mbona canke ikiba gihari hagati y'abantu ni babantu arabagenzi bari proche babantu bakunda kwicarana babantu bafite group bahuriyemo babantu bakunda guciringa hamwe bidafatanye nuko bashoboye bifatanye yuko bagenzi bifatanye twirigwana uri muririmbyi nka muririmbyi sinzorondera David tudakunda kwicarana cyangwa ataco duhuriye kandi wewe nzi yuko muririmbyi nkanje nzikora kuri wowe kubera yuko turugurukiranira rero iki hagati y'abahungu sikindi n'ubucuti buhari sukuvuga ngo barashoboye ariko nindira barashoboye nana ariko barashoboye mugandi bagitabona ubwo bucuti bafitaniye nibwo daboro buduza ya confiance ituma avuga ati no mu ndirimbo kubera yuko nimba tugiye kuri plateau urana iyi plateau turiko urana uko turi batatu turamenyeranye yego hoza uwundi muntu vyomugora kwiadapt biramugora cyangwa wowe ukaja handi hantu vyo kugora kwiadapt kubera yuko buryo bucuti rero nibwo bituma ijya ndirimbo agiyemo ashobora no kuyimanaginga akayifitingamo icyo nasaza yeri nuko umuvuga ati
hariho amazina tutayabonye indirimbo ntiryoha abandi bantu bashoboye sinibaza yuko confirma ngo ntiryoha ngo vyaba bisigura yuko abo bantu nabo indirimbo zabo zonyene arizo ziryoshe ari bonyene arizo ziryoshe gusa oya jewe ndemeze yuko ajya amazina nababwiye ari mu zindi ndirimbo ziraryoha zabo indirimbo zabo bari kumwe n'izabo ziraryoha izabo urashobora kuyikunda kubera uri umufana wiwe ariko mu gihe bagiye hamwe urumva yuko hari ikintu yashoboye gushiramwo nk'intererano bajya abantu nabo tutabona n'izi ndirimbo nabo barafise abacuti babo ico nari karavuga ngaha ani kudaha power akagwi kanaka kuko nimba turiko twubaka umuziki w'Uburundi wubakira ku bantu batarenga batanu naho uzoshika naho uzoshika kuko nimba tubanye abantu batatu bane muri remix iyi muri yindi tukabona babandi nyene umuziki tuko twabifuza hariho n'igihe hazogera tukabahimba mbega twabahimba ivyo bintu vy'ama featuring canke ama featuring all star ugasanga twayazi kubera ko tuguma tubona gatanu umwanya uhera tutaguma tubona bariko baraza bisigura rero ico kogwa ko ari ikihe kugira ngo umuziki ngende shimbe kogwa sikindi bareke kwisunga ku bugwi bareke kwisunga amatitre ahubwo bisunge ujya mu nafisi impane yayo ntibisunge ngo ngo kubera ngo twicana ngo shake dimanche shake vendredi uwe ngo dukubite ngo kintu hariya ico kintu we ko yagikora nta umuziki uri kuraje neza na neza narakubwiye ukurikirana ikiganiro ingabirano yanje nta handi hantu uzosubira guhengamira ko neza na neza ni indirimbo ije harimwo DJ Lewis baramwumvise muri niba bamere remix DJ Feedbite hariya Anya ari kumwe na Young Speed nabo nyene barimwo nabo nyene baramwumvise muri niba bamere remix ahubwo hagarutse niba bampere nka yose havuyemwo bake nanga bacifata abana bashe baje kwicara ahantu ati mali dukora karo rero tugera dukuyemwo ati duhindukirizemo ati dukora kantu kamamba turi twenyine n'ibyo dukwiye kwevita mu muziki mbundi byo tubifute tubikureho dukoze mu strategy azo tuko turaje uko azogera igihe mbone indirimbo ya ariko Raki yarabishoboye Raki yarakoze neza cyane huga amashimeshi kuri Raki na vibe indirimbo vibe yego haragiyemo DJ Zenobino ndetse na Legend remix yego ubona neza yuko vyari ibintu biryoshe bajya abantu bubahwe yes nuko neza indirimbo mambata tuyitege imeze gute aba bagabo turabazi mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye babikora neza ni Trezo na Rap Boy ni Kiriku ni hariya DJ Feedbite na Young Speed hamwe na DJ Lewis bakubwira mamba ari kuri kuraba Azayel ntagaze ku matitre cyangwa ku mazina y'abantu barimwo indirimbo itegezwa kuryoha indirimbo izoryoha indirimbo itegezwa kuryoha kuko ni ya vibe turi muri sama ikaba yakoze hariya na X-Factor aka kantu rengira niko yavuga X-Factor mu ndirimbo DJ Feedbite azoba arimo nawe yarabivugiye nga anya ati X-Factor turahuza cyane arumva ikintu ushaka gukora akacumva n'ingoga ikanyorohera gukorana nawe uzurabe kenshi indirimbo DJ Feedbite afisemwo sinovuga yuko iyi sishatse kwemeza yuko iyi mambata DJ Feedbite afisemwo 90% vy'ibikorwa vyayo ariko uruje kuraba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye DJ Feedbite afisemwo ukuboko muri iyo ndirimbo X-Factor zoba arimo yego indirimbo yakoranye n'amagaba X-Factor niwe yayikoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye za DJ Feedbite X-Factor ni usanga ariko arazikora waruvuze gutena na ati impamvu izoryoha iyi ndirimbo tutitaye nkuko neko ndabivuga ku bantu bayirimwo studio X-Factor arashoboye hariya director Jonela akwita ko nawe nta mpamvu rero indirimbo itaryoha ikindi nkundira DJ Lewis nasondeka mu bintu agira cyane ararindira
ngakikaza kimeze neza nimba ari iyo video uravye indirimbo zose yakoze z'ama video nta nimwe bavuga ko ama video cyangwa ku buryo bwa audio vuga ngira sondetse ngire prediction kwino ndirimbo mambata izoba tourne mwijoro iyi ndirimbo izoba tourne mwijoro urumva kushobora ko akundi uzosanga tuba twanyoye cyane hanyuma ageze gutaha nico naringira ngaruke ko atazoba arimo nakanyobwa byahindukiye ino ndirimbo reka tuyitege ni indirimbo itazoza ivyorosha bantu b'Imana na cyane yes nuko tubanguka tunyarutsa uko turabona yuko nakaya kariko karaduka ariko karaturega twiruka yari anya kwa legend himself the king dufata indege twigira satura amabafre n'amabuye umuhungu wo mu Kanyosha kabisa aragiye hariya mu Bubirigi harashitse Buruseli yes abantu bari Belgique muri ko muratwumviriza Sadbi araje ku matariki ya 28 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimo ni Sadbi ubona neza yuko yarigeze kuja muri Sweden muri festival ari kumwe na Harmonize ubona neza yuko ewan ariko arabikora neza uno mugabo kuri iyi nshuro iyi afishe igisohoka nta bya bindi byaba ku vya Sweden vyabaye vya Sweden batereka turindire reka nawe byemeza yuko kubera ko bimwe twarabona ivyo muri Amerika ibindi tukabona ivya hehe nibibe ati kuri iyi nshuro warabonye yuko kiretse kuvuga ati go nta kirenze yo ngo rindira turabe yuko ngatari bya yabaye tubona yuko nyine hariya muri espace Schengen bagezeyo yes nuko hariya anya live in Belgium Sadbi ku matariki ya 28 z'ukw'icenda azoba hari mu saving akanoti kanyu kugira ngo muzogende kwishimana na Sadbi ikindi kintu kubera iki kubitangaza hasigaye amezi 3 amezi azoba asigaye n'ivyo asigaye amezi 3 ibintu biri bien préparé ibintu biteguye neza kurana no kuri affiche ngaha ntiyujujwe kuko nta twa d'entrée rajako nubwo ko ni nk'ibyo vya Natasha ibintu biko bagira batangura akantu kamwe batumenyesha ko ngene bimeze bukebuke ngaho yani niko ariko 90% vya bindi bihora bigora abandi ari ibintu ngaho biboneka ko vyamaze kuva mu nzira kera vyarakemutse irahari ayijamanye nk'amezi nkana yes nuko neza twirukanga tuja hariya kuno mukenyezi nana kuno mwigeme isara n'umukenyezi nuko deki bitemeye canke deki akubwira get ready for me I'm the kitchen ari mu gikoni kara prepara muririmbyi yakubwiye atari mu gikoni nabari ko ategura meranje y'ibiraya oya abari ko ategura indirimbo azoba karabikora neza yes nigihe kitari hari haize igihe kinini mail tutamuronka ataduha ikintu gishasha n'amakuru yiwe ataja kumugaragaro ahayandi nayo naho yo barayo makuru gasanga si amakuru twebwe dushobora gucisha ngaho kuko nta fact tuba tubifitiye canke uburyo aba yaje se ntabara makuru uyavugisha uyashize ko abari amakuru aza kubangamira umuntu ku giti ciwe kandi ivyo twebwe umuga ntubitwemerera twe gusa ico turiko turahagarara muri kano kanya ni igihe yaramaze n'igihe agarukiye ariko uko biri kose akabona email nawe nyene ari hafi gato na cakiringo ca Stanish twariko turavuga tuwatireka turindire rero uburyo agarutse yes ni mail ibona yuko hari haize ikiringo c'amezi 8 hari ya Zaire tuko turabona ibikorwa vyiwiwe ndetse n'ari amezi 10 arakoranye indirimbo na Emrisa nabwira nawe ariko ubona yuko kuri incura giragaruke ariko rero kukuntu yaciye aje mu gacerere
aduhaye indirimbo yitwa Bye byarantangaje ni vyabi nagusezeye nyene yaradusezeye ati Bye acarigiye ameze munani ngo pi yes nuko neza na neza turabona yuko amakuru yari menshi tubafitiye badukundire tuze tuyabandanye ejo. Yes yabavuze ngo amakuru ngo ya Natasha uyu mukobwa wiwe Leila yamaze kuronka urupapuro rw'umutsindo ndagacakiye hariya. Yes nuko neza na neza reka tubabwire tuti ni 69 ubusa 75 ubusa 75 abanywanyi bangahe batatu bane ingabirano yanje